Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha kuri wo twumva mu masaha y'umugoroba, nshuti z'akadasohoka bakunzi ba TV Duniani Kote. Bibaye ngombwa yuko rero duhindura location, ariko muri ano masaha y'umugoroba tugarutse n'ubundi mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi, aho tugiye kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bibera mu gihugu cy'u Burundi. Bwana Karimba Aimable, umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza, umugoroba umugisha Moses, kandi umugoroba umugisha ku bakunzi ba TV Duniani Kote. Turagarutse rero mu nkuru zidasanzwe, tugarukanye byinshi cyane utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Yes, birumvikana rero ngira ngo murabizi ko iyo dutangiye tubanza gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, ariko mbere na mbere icyo mugomba kumenya nuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitifashe neza. Ngira ngo muri no minsi ndimo ndaza inyuma ya kamera, ariko n'ubundi mu masa uko iminsi izajya yigenda yigira imbere tuzajya tunagerageza turebe uburyo ki twese twanagaragara mutubone. Gusa n'ubundi uri kuri kamera arabimerita, kandi ndabizi ko mumukunda cyane. Bwana Karimba Aimable, manza imbe hari hatari uyu munsi, ndabona rwose ikote kabisa. Bundi mu buzima busanzwe hano ntago kirima yaho ntago hakunze kuza imbeho nyinshi, ariko hari igihe biba ngombwa bitewe n'amasaha cyangwa bitewe n'ukuntu igihe cyaramutse. Yes, birumvikana. Reka tutangiye dusuza abantu rero by'umwihariko kugira ngo duhite twinjira mu makuru muri ano masaha y'umugoroba. Ndabizi abantu baba bakeneye kumenya byinshi bigiye bitandukanye, kugira ngo watangira usuhuza abantu tugahita dukubita tubangwa. Mbere na mbere ndabanza gusuhuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ndasuhuza abari mu majyepfo, mu majyaruguru, abari iburengerazuba, iburasirazuba, ndasuhuza inshuti n'abavandimwe bari mu mujyi wa Kigali. Kudeshapo mwese mugire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, impagarike n'ubugingo bigume mu mitima yanyu. Ni mu gihe kandi nsuza abakunzi bacu baherereye muri Afurika y'Iburasirazuba, abadukurikira bari mu Burundi, Bujumbura, muri korine nyinshi zitandukanye ntajya kurondora. Hari abadukurikira bari Uganda, Kampala, abadukurikira bari Tanzania. Mumeze mute? Abari Mombasa mumeze mute? Abari Nairobi, Kenya mumeze mute? Abari hanze ya Afurika y'Iburasirazuba nabashuje abari South Africa. Malawi mumeze mute? Nabashuje abari hanze ya Afurika. Nashuje abari ku mugabane w'Uburayi, mu Bwongereza, mu Bufaransa mumeze mute? Nashuje abari muri Aziya, mu Bushinwa, hariya rwose muri Qatar, muri Oman nabashuje. Nongeye gusuza kandi abari muri Leta Zunze za Amerika, muri leta nyinshi zitandukanye. Nongeye kubifuriza kumererwa neza, kandi mbifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Moses, rero tugarukanye icyitwa makuru. Yes, ni amakuru by'umwihariko muri ano masaha y'umugoroba. Ngira ngo reka duhite dukubita tunabangura kuko iba ari mike cyane. By'umwihariko rero turaza gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo wabonye ko hari amakuru menshi agiye atandukanye. Bamwe mu bagiye mu bice bigiye bitandukanye hariya muri za Somalia kugarura amahoro n'umutekano, benshi mu bari gusaba amafaranga yabo bari kuzenguruka igihugu cy'u Burundi n'amaguru. Ngira ngo bari kubahana, bari kubahita babaha igihano. Ngira ngo ibyo ni bimwe yenda mu byo tugiye guhita dukomoza mu buryo bwihuse. Ariko kandi turaza kugaruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, umutekano ntabwo wifashe neza. Ngira ngo mu kanya gato nibwo nari ndimo nkurikirana amakuru agiye atandukanye, ariko byinshi twagendaga dukura, umutekano ntabwo wifashe neza. System ku kibuga cy'indege zikuvaho ubundi zikongera zikagarukaho. Ngira ngo turaza kuba tuyikomozaho. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende twapudetinga abantu. Turaza kunyabukira hano muri Korine Mujejuru, ariko kandi turaza kureba mu Cibitoke, ni mu gihugu cy'u Burundi. Turebere hamwe amwe mu mabariyeri akomeje kugenda ashyirwaho, ariko kubw'impamvu z'umujyi wa Uvira isa n'isaha ushobora kuza gufatwa. Isa barimo barikanga yuko rero by'umwihariko uyu mujyi wa Uvira uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi ushobora kuza guturukamo abasirikare bo mu ngabo za M23 bakaba baninjira mu gihugu cy'u Burundi, dore yuko kinafatanya n'ubundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo ibyo byose tugiye kuba tubyinjiramo mu buryo bwihuse cyane, turebe umutekano uko uhagaze Bujumbura. Turaza kugaruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagaruka mu misozi nka Kiriba irimo ingabo za M23, turebe uko situation ihagaze. Turaza gusimbukira hano za Runingo. Turaza kugaruka by'umwihariko mu misozi miremire y'Iminembwe. Abanyamurenge bakomeje kwicwa ku buryo bukomeye cyane, birimo birakorwa n'igihugu cy'u Burundi kibifatanyijemo na Kongo. Turaza kuba tubikomozaho.
ngira ngo bwana Karimba Aimable sindi gutinde reka duhite tunyirukanka cyane twihuse cyane ntago nshaka dutinda mu mitana nakubaza tunasimbukire muri CNDD FDD ngira ngo ari naho duhera ni urimo iragaragaramo umwiryane mu gihugu cy'u Burundi gitegereje amatora mu mwaka w'ibihumbi 2027 deje ubu tuvugana harabura imyaka 2 tubyitegemo iki ese ibi bintu ntibishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi? Moses rero ishyaka rya CNDD FDD mu nkuru twacishije mu masaha ya kare nari ndimo ndabwira inshuti n'abavandimwe ba TV Dunani Kote mbabwira nti ishyaka rya CNDD FDD aka kanya rirazwi inshinga riyobowe n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye byamaze gucikamo ibyiciro bigera kuri 3. Yego, hari icyiciro gishyigikiye uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye, hakaba icyiciro kidashyigikiye Evariste Ndayishimiye, hakaba n'icyiciro kidafite aho kiri. Ariko nanone usanga situation yo kuba muri rino shyaka rya CNDD FDD abadashyigikiye Evariste Ndayishimiye nabari kuvuga bati ni gute twebwe dushobora kuba twakomeza gukorana na FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 ikoze jenoside tukayicumbikira tukayihereza imyitozo tukayisupportinga nkuko muri Kongo bari kwisupportinga kandi turi kubona ibyo amahanga ari kuvuga kuri no FDLR. Ibyo rero bikaba byamaze guteza ikibazo gikomeye. Hakabaho ino ntambara iri ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo aho abajenerali benshi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi cyane urumva niba uri generali mu gihugu cy'u Burundi turabizi yuko batapfa kukuzamura utari utumvikana cyaka rya CNDD FDD. Icyo ni ikizira. Ba Jerome Bunyoni twagiye tubona ibibabaho n'abandi batandukanye tutajya kurondora. Ibyo rero nibigaragaza iki ishyaka rya CNDD FDD cyo ndi kubona Moses ni ishyaka ryamaze gucikamo ibyiciro bigera kuri 3 kandi ibi byiciro bigera kuri 3 ni ibyiciro bije guteza akaduruvayo ndetse kandi n'akagakomeye ku ruhande rw'icitwa societe civile kuko abaturage mu gihugu cy'u Burundi batangiye kurira bari mu gahinda baravuga batese niba ishyaka twizereyemo riyoboye igihugu nubwo wenda ejo bundi hari amatora agomba kuba kandi hitezwe yuko agomba kubamo impinduka ariko izi mpinduka ntago arizo abaturage bizeremo aka kanya ahubwo bari kuvuga ati ni iki kiri kuba aka kanya. Ngira ngo tumaze iminsi tubona ibyagiye bitangazwa ku marezo sosiyo tubona ngo ibitoro byabuze tumva ngo ubushomeri bwiyongereye mu gihugu cy'u Burundi twumva ibibazo byinshi biri mu kubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibyo byose rero bikomeza guteza ikibazo gikomeye ndetse kandi biteza n'ihurizo ku rwego ruri ubu rero ishyaka rya CNDD FDD twitezemo amatora agomba kuba amatora agomba kuba mu gihugu cy'u Burundi. Nge ndemeza nashidikanye yuko aya matora agiye no kuzaba uyu mugabo witwa Perezida Evariste Ndayishimiye uyoboye igihugu cy'u Burundi ahubwo ashobora no guterwa kudeta nkurikije ibyo ndi kubona niba abasirikare bajya mu butumwa bw'amahoro za Somalia, niba abasirikare bahezwa ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bakemererwa agahimbaza musiki bakemererwa amafaranga kandi ayo mafaranga Perezida Evariste Ndayishimiye baba bayamuhaye. Ariko ayo mafaranga abagore bohereje abagore bafite abagabo bagiye ku mirongo y'imbere ku rugamba bagiye muri za Somalia bagiye muri Kongo n'ahandi henshi tutajya kurondora bagategereza yuko abagabo bazatahukana amarongo bagategereza amaso agahera mu kirere. Umwana ufite umubyeyi wagiye ku mirongo y'imbere ku rugamba ategereje yuko se azatahana amarongo no minervari zava niho ibindi bikorwa bitandukanye bizagira akamaro mu rugo bizava. Umusore ufite umubyeyi wagiye ku mirongo y'imbere ku rugamba avuga ati ngiye ngiye guhangana ngiye guhatana ngiye kurwana igihugu cyanjye ariko nabikeya nzabona nzabisangira n'iki n'umuryango wanjye. Icyo rero cyabaye ikibazo gikomeye nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye afatiye ziriya ngamba zo guhana abasirikare bari kwaka amafaranga bari baremerewe kugira ngo bayahabwe mu buryo bw'ishimwe ry'uko bagiye hehe bagiye muri misiyo. Reka yenda dukubita tuwangura ngira ngo bwana Karimba Aimable y'amasaha ari kudusiga kandi urabizi ko mu kanya gato gashize turaza kwakira n'umusesenguzi ngira ngo hari ubutumwa bayaduhaye abucishije mu buryo bwa audio. Duhita tunagaruka gato ku kijyanye na Bujumbura kugeza amaginga ya ku kibuga cy'indege turi kumva amakuru tukumva ibintu birahagaze ariko kandi rimwe na rimwe tugasanga Bujumbura umutekano ntabwo umeze sawa bari kwikanga Red Tabara bari kwikanga mama 23. Ibi byo ntabwo bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi byo ikibazo cyamaze kuba erega Moses guhera umunsi wa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye afata umwanzo wo gufata umusirikare akamwereza ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Twese turabizi ngira ngo n'umwana ufite umwaka umwe arabizi neza yuko intambara iri ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ari intambara ihanganishije abanyekongo ubwabo.
ari intambara igamije kugarura imbaraga ndetse kandi n'agaciro k'abaturage batuye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abakomeje gutotezwa bivugwa yuko ngo bakomoka mu bwoko bw'abatutsi bakomoka ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bakomeje kujujubya n'ingoma ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo n'abayibanjirije. Igihari rero biri buze guteza ikibazo gikomeye ndetse n'ihurizo rikomeye, kuko ngira ngo wagiye wumva ibyo umutwe wa 23 wagiye utangaza uvuga uti ibi bitero bya drone, ibitero by'indege z'intambara ziri mu bwoko bwa Sukhoi 25 biri guturuka muri Bujumbura, twebwe mu gihe tugiye kwihorera nta kindi kintu tuzakora, tuzagaba ibitero duteye aho ibitero biri guturuka. Hakaba umutwe wa Red Tabara nawo ushaka guprofitira mu kavuyo, uvuga uti twebwe mu gihe Evariste Ndayishimiye ahugiye mu guhangana n'abanyekongo bari guhangana ubwabo, reka natwe tuzagira gute kuri uno mugoroba ndagomba gusobanura ibintu bibiri. Icambere n'intambara ishobora guhuza igisirikare cy'u Burundi kiri inyuma y'uyu mugabo yavuye muri Amerika w'umunyamurenge yitwa Munigantama hariya mu bice bya Mikenke, bifuza ko kwigarurira kandi ikibuga c'indege cyo mu Minembwe. Kuba rero ingabo z'u Burundi zongeye kuhagota zigahana gasopo twigwaneho, iyo ni po ya mbere nagomba kuvugaho. Ariko ikindi ca kabiri nagomba kuvuga ku biganiro bishobora kuba hagati ya Ndayishimiye n'u Rwanda bigizwemwo uruhara n'Ubufaransa nk'uko Perezida Ndayishimiye yavyifuje, nk'uko ibinyamakuru bimwe bimwe biriko biravuga. Pwegira gatatu ndaza kuvuga ku bikorwa M23 FC twigwaneho bashobora gukomeza gukora bagamije kwagura ibice no kugondoza guverinoma ya Kinshasa kwemera ibiganiro, kubisinya no kubishira mu bikorwa. Duhereye rero kuri umurongo wa mbere, intambara cane irimwo abanyamurenge, hanyuma abantu benshi bagatangazwa no kubona Burundi bubifitemwo ishaka ryinshi ry'uko bokontora kiriya gice ca Minembwe na biriya bindi bice byose, cane Uvira, biriya bice byose umupaka w'u Burundi uhana na Kongo, cane muri Sud Kivu. Igitekerezo ca mbere ca Ndayishimiye nuko wewe kenshi mu bikorwa akora agenda yigereranya n'u Rwanda, akavuga ati rero ko u Rwanda rushigikiye AFC M23 bakaba bakontorora Nord Kivu. Ndagira ngo hari ibitekerezo bya Ndayishimiye byo kuvuga ati rero ku Rwanda kontorora Nord Kivu, reka nanje mbe nogerageza uburyo no kontorora Sud Kivu. Ibyo ni ibitekerezo bya mbere ntushobora kuvuga biri mu mutwe wa Ndayishimiye, ariko na cane bya bitekerezo byiwe yangengabitekerezo y'ihonyabwoko, ibintu by'urwanko rw'amoko, bavuga bati abanyamurenge muri Sud Kivu biroroshe uko bakwifatanya n'abatutsi bo mu Burundi, noneho bagashobora gutembagaza ubutegetsi bwiwe bwa Ndayishimiye. Rero ibyo biri mu bintu bituma Ndayishimiye agira umwete udasanzwe wo kurwana kuri Sud Kivu. Icya kabiri ni uko n'abanyamurenge nabo uko bitwara muri ino ntambara, amaherezo birashobora kuzobazanira ingorane nyinshi bikabashira mu kaga. Ni naco nagomba kugira ngo ndabakebure uku kwigabanya kw'abanyamurenge. Murabona
aba ba Munigantama ndetse buriya n'impunzi nyinshi z'abanyamulenge ziri Burundi bari inyuma y'Umunigantama, kandi hariho n'abandi bantu bari mu bihugu bya Amerika, Nairobi no mu bindi bice by'isi, abarya bita Kagara bashigikiye uwo Munigantama, kandi Umunigantama nawe ahetswe n'Uburundi. Urumva rero bica bituma rakoze abanyamurenge bagwanira itumvikana neza, mu gihe usanga bariko baragwana hagati yabo, nubwo baba bafite ibindi bihugu byigombera inyungu muri Kongo, bishobora kuja ku ruhande rumwe kuri twigwaneho canke rukaja ku ruhande rw'Akagara. Iki kibazo rero byakabaye byiza ko abanyamurenge babyicarira bakabiha umurongo mwiza utomoye, sino ndabona ko bishobora kuba ikidobya mu mutekano w'aba bantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge, mu gihe ubwabo hagati yabo bagwana. Kandi ikindi ca kabiri mbona naco nyene gishobora kuzana ibibazo, ni ukuntu burya abanyamurenge batashimye kwinjira muri AFC M23. Nivyo hariho abanyamurenge bari muri AFC M23, ariko ukabona yuko hariho igice c'abanyamurenge bari muri twigwaneho bashinze icama cabo, batemeye kumbure kuba munsi y'ubuyobozi bwa AFC M23, ngira ngo nibo bashinze kiya camwa cabo citwa MRN, sinibuka izina ryayo, ariko twigwaneho burya nayo ntabwo ni nk'igisirikare cigenga kitari hamwe na M23, nubwo bahuriye mu mutaka umwe wa AFC, ariko ku buryo bwa komandema y'igisirikare murabona ko bariya batwigwaneho bafite umuyobozi wabo ngirobye yitwa Sematama. Rero ibyo byose bituma ubwoko bw'abanyamurenge bwankwa, burondegwa, buhigwa, kubera uburyo bonyene bari organize, bishobora kuzotuma ubu buryo politiki batari ini badashize hamwe ngo bagwanire akoze yabo bayumvikanishe neza, bishobora gutuma baba victime y'uburyo batitunganije neza mu gufatikanya n'abanyekongo bose bagwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aho rero abanyamurenge boreba cane cane. Narigeze kumva uriya General Sematama asa naho atabona neza abanyamurenge boba baja kugira training muri M23, ahubwo akabona yuko nyene abanyamurenge ubwabo bagenda kugirira training muri biriya bice bya Minembwe. Ntabwo ari bibi, ariko kuba bokuraho ico gihome, ako kantu katameze neza hagati ya M23 na twigwaneho, bakagira igisirikare kimwe gifite komande imwe, kuko sinzi yuko twigwaneho yoba imaze kugira ubushobozi bwo kuba yohangana n'igisirikare cy'u Burundi na FARDC n'iriya migwi yose ya mayimayi, mu gihe bashobora kuyitera, kandi ubona neza yuko ryatwigwana itari bien integre muri AFC M23, kuko tubona AFC M23 yo imaze kugira imbaraga. Ikindi ca kabiri mbonamwo kidatomoye ni ukuntu bamwe mu banyamurenge batishimira ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi bakabivuga, ugaca usanga bifadikanya na leta ya Kongo mu kwagiriza ibintu bitari bimwe leta y'u Rwanda. Ibyo navyo nyene n'akantu k'akadovya kare muri uriya murongo w'umugwi w'abanyamurenge. Mbona ko bishobora muri kazoza canke muri intambara bishobora kubagirira ko ingaruka itari nziza, yenda bamwe bakabatererana, ugaca usanga basigaye bigwanaho nk'uko bitwa nyene. Ibyo rero bizosaba yuko bagira imbaraga nyinshi,
bagira ibigwanishwa byinshi, bagira imbaraga zidasanzwe, ubwirinzi, ingamba z'ubwirinzi, ibikoresho bitari bimwe, kugira ngo bashobore kwerekana yuko by'ukuri twigwaneho ifite igihagararo cyo kurwanya ingabo z'u Burundi ikazitsinda, ikagwanya na iriya migwi yose y'abamayimayi za FDLR, kuko abanyamurenge buriya mu minembwe ntibazoshobora kugira amahoro mu gihe Uvira, iya bice bya Baraka, bya Karemi, n'ibindi bice bidakontororwa nabo totalema, ndetse kiriya kibaya cyose kiza kugera muri za Katanga bategerezwa kugikontorora, kuko n'ubundi ingabo zishobora gukomeza zica mu kiyaga zikaza zikabahungabanya. Rero aho hantu niho nagomba gusobanura nkebura abantu batwigwaneho, cyane cyane yuko bashishikara gukomeza ubumwe n'ibihugu nk'u Rwanda, Uganda, AFCM 23, kuko ibyo niyo migwi zo ngabo zikomeye tubona zishobora gukingira ibibi bishobora kuza kuri buriya bwoko bw'abanyamurenge. Ikindi naco nimba aho biganiro hagati yabo n'aba bitwa Kagara, bakaraba ukuntu bashira hamwe, kuko icyo bahuriye ko ntabwo bagomba gutangura kugwanira ibintu by'inyungu bashobora guhabwa na Kinshasa, canke ibintu by'inyungu bashobora kubona muri AFCM 23 mu gihe haba ibiganiro na Kinshasa. Kandi ikibazo nyamukuru kihari ni urwanko rufatiye ku bwoko barimo. Ikindi cya kabiri no kumenya yuko burya mu banyamurenge harimwo abantu bava Burundi, bava mu misozi y'u Burundi aho bita mu Mugamba za Jenda, bagiyeyo kera nyine imipaka itaracibwa. Kubwiye mu mirara y'abanyamurenge uzosangamwo harimwo imirara y'abarundi. Rero ibyo byose birashobora gutera ubwoba Nkurunziza yuko abo bantu bashobora kwifatikanya yenda n'abatutsi bo mu Burundi bagatembagaza intwaro ya CNDD-FDD, kuko cyane cyane ndiko navuga abantu bitwaza iby'amoko. Burya CNDD-FDD urwanko yanka u Rwanda nuko yiyumvira yuko mu Burundi hashobora gushingwa kandi leta ihurikiyemwo abatutsi benshi nk'uko byahoze kera, kandi harimo abarundi bavyifuza babigomba yuko kumbure kuriya abatutsi bari domina mu ntwaro zabaye kuva kuri independence bokongera bagashikira ubutegetsi. Ibyo rero biratera ubwoba abantu bo muri CNDD-FDD ndetse n'abandi bo mu mugwi abo nyene biyitira abahutu bo mu Burundi. Ico gituma burya tuvuga ngo intambara yo muri aka karere iri complexe, ariko kandi dukunda gutanga ibitekerezo ko izo politike ideology zijyanye n'ivy'amoko n'ubwoko bwoganza ubundi bwotegeka ubundi, ibyo bitekerezo bikwiye kugwanywa rwose bikarandurwa. Abarundi bakumva ko ari abarundi, abanyarwanda bakumva ko ari abanyarwanda, abakongo bakumva ko ari abakongo bose. Ibyo bintu by'amoko bikarandurwa, kuko n'ibintu ataco bimaze, bituma ibihugu bikomeza kuba mu ntambara zitagira akamaro. Kuko ngo nkunda kubivuga burya ibyo tukwiye kugwanira nibijanye n'inyungu z'abaturage bose, vyankenerwa abantu bose bo mu moko yose mu ndimi zose baba bahuriye ko baba bifuza buri munsi, arivyo tuba twifuza kuri programme canke agenda z'imigambwe ibihiganirwa ubutegetsi. Kuko iyo hateye inzara ntifata ubwoko bumwe, iyo hateye ingwara ntifata ubwoko bumwe, iyo habuze amashure akabura umutekano amoko yose arahungabana kandi akabura. Ico gituma dukwiye guhurikira cyane cyane mu bintu biduhuza kurusha ibintu bitagira umumaro bidutandukanye. Rero ico nico nagomba kuvuga ku kibazo twigwaneho ishobora kugira. Nico gituma ndetse buriya leta y'u Burundi FARDC n'iriya migwi yose yumvira
kwiyumvira yuko kumbure twigwaneho yaba ifite intege nke kubera ubwa mbere kwigaburamwo kabiri n'ukuntu itari integre ya 100% kumbure ngo ibe yarinjiye mu mutaka no mu gisirikare ca M23. Ivyo rero ni ikintu ubona yuko gishobora guhungabanya umutekano wo mu Minembwe na biriya bice bibamwo abanyamurenge, noneho bigasaba yuko ahantu cane cane aho muri twigwaneho bohabera amaso, bagakomeza ubumwe n'imigwi yose yifuza yuko ishigikiye revolution, yifuza yuko muri Kongo ubutegetsi bwohinduka. Kandi ikindi rega namye numva Colonel Kakufe avuga yababaye, avuga ati kubera iki baraduhura iki baratuziza iki. Regaye mu gihe bemeye gufata ibigwanishwa bakemera gufata inkoho bakavuga ko bifuza gukura ubutegetsi bwa leta ya Kongo, kandi Burundi nabwo bukaba ari nk'umukozi wa leta ya Kongo, rero ntibotangazwa nuko ivyo bitero canke urwango rushobora kubabako. Nico gituma ndababwira yuko bakwiye kongera inguvu no guhangana n'abo banse baba hanze, nta mbabazi babafitiye, nta kigongwe babafitiye, n'amakungu erega buriya nubwo batakira amakungu y'amagenocide yamye aba mu bihugu bitari bimwe kandi amakungu ahari, ubanza wogira ngo ayo makungu hari ivyo bungukiramwo muri izo ntambara zihitana abantu benshi. Nico gituma ubona ahubwo kenshi badahaguruka ngo bagwanye ivyo bikuba bigwanya ku munwa, ariko bakaza kuvuga amajambo abantu bamaze guhona. Rero ba muri twigwaneho nta muntu azoza kubagwanirira, nta muntu azobaha iteka, nibo baziha iteka nyene mu gufata ibice byose biriya bibabangamiye, kuva Uvira uriya mupaka wose wa Tanganyika kugera za Karemi, bakahakontorora. Bitabaye ivyo bazokwama mu ntambara no mu kubura. Nico gituma nariko ndabakebura muri ubwo buryo. Hanyuma ngarutse ku biganiro, Ndayishimiye asaba erega u Rwanda nimba rugomba kuganira na Ndayishimiye, narigeze kubivuga muri kiganiro kimwe, ndavuga ati rega burya Ndayishimiye na FDLR canke ziriya za P5 ntaho bataniye. Burya rero n'u Rwanda kwemera kuganira na Ndayishimiye nico kimwe no kwemera kuganira n'iriya migwi ya P5, kuko ndazi Ndayishimiye naza kubera bariya bose bari muri P5 za FDLR zande ari wabahetse mu mugongo, nta bindi vyifuzo azozana ku meza bo kwicarana hamwe na leta y'u Rwanda. Azozana ivyo vyifuzo nyene vya P5 vya FDLR n'abariya bose bafite ibitekerezo vy'ihunyabwo. Sinzi rero ivyo biganiro ico vyoshikaho naho vyoja, mu gihe narirya u Rwanda kuganira na FDLR ari umurongo utukura. Rero niyumvira ko ari icifuzo kimwe mu bihugu cane cane Abafaransa kuva kera bari bafite ibitekerezo. Murazi ko aribo bamye bashikira izo za FDLR, bamye bafite uko basunika mu nama za UN bifuza yuko u Rwanda kwemera kwicarana n'iriya migwi ya FDLR, imigwi ya P5. Ivyo rero nimba Ndayishimiye yahisemwo Ubufaransa, nuko azi yuko Ubufaransa bwahetse abo ba genocidere, bukaba bukibahishije, bukaba bukibagwanirira, bukaba bukibashigikira cane cane nk'Ububirigi. Murabona ko bwarenze buza ku rubuga mu Burundi, mu bice bitarimwe vyo muri Kongo, gushigikira izo ngabo za FDLR. Rero ibyo bitekerezo bishobora kuva mu Bubirigi, mu Bufaransa, noneho Ndayishimiye akaba nk'umuntu aserukiye iyo migwi yose y'abagenocidere yahawe icicaro mu ntuze mu Burundi. Na ivyo kuvuga ngo yotera u Rwanda aciye mu Kirundo,
nibaza ko babigerageje kuko ziriya ngabo za FRN cagiye zitera zari zivuye mu Burundi kandi birumvikana ko zari zishigikiwe n'u Burundi rero ibyo kurasa i Kigali bo barabigerageje sinzi akantu gashasha Ndayishimiye wo afite yiyumvira yuko kamushoboza kuba yofata canke agatembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda rero ivyo biganiro sinzi ko vyoshoboka vyo nakunda na kare n'ibindi biganiro murazi ko byanze byane byo guhanahana abarundi bajya ba Godefroid niyo bari bakubise kudeta bagerageje kubita kudeta i Burundi mu gihe Ndayishimiye bamubaje ati none nawe zana abajenosidere bose bakozeho nyabwoko mu Rwanda umenga bamukoze mu gisebe ntiyumve yuko ibyo nabyo akwiye kubibazwa rero niyumvira yuko simbizi ibyo biganiro iyo byo wabija niyo biva mu gihe buriye rega Tshisekedi na Ndayishimiye ugira baravukana ni ibintu byo gusamaza by'uburyarya ariko niyumvira yuko ibiganiro atacushobora gushika kwa ahubwo abafite ubushobozi babangamiwe n'intwaro ya Bujumbura bazokemura ico kibazo hanyuma ico kibazo